Kirakaze TV turi kumwe hasta la victoria siempre. Murakoze cyane. Ayeya. Kubwira ko nari mu bintu ari umupeti yari yafunzwe umurundi. Nariko ndakurikirana kesi yiwe. Ninda yawe ndabizi sheri wanje. Ninda yawe none tubikore gute? Ninda yawe ko ari we wabitumye kuki waje kundamutsa wenyene kandi hakanye. Ninda yawe ndabizi baju wanje kuki waje kundamutsa wambaye miniyo nyene. Okay, ntacyo nanje unyumvirize. Inda ni yanje ndeme ni yanje siniteguye uraza ubuzima bwanje kuburara kuri jewe ni match ya buri munsi mfise ibibazo nk'uwafaka yari wakivyara nyandwi nta promo nta show Kigali simbona inoti mbuzi ibiryo ndaruko njye umunyu n'ubugari. Yes, bakunzi ba Kirakaze TV 257 reka ntangwenda baramutsa amahoro y'Imana abane namwe. So murabona nihagarariye ahantu hejuru muravuga ati one boy yaje gutembera canke yaje kugirana magaze kubeje urukundo riri mu komine ya Nyanza-Lac na ahantu heza cyane vraiment murabona nanje nibereye impande y'ikiyaga ndiko ndisamarira ndiko ndatembera reka ndabibutse ko ari je one boy Valaskira from JT Paradise aka BBC. Ndakwibutse ko inyuma ya kamera ari Pasi Classic. Uyu munsi naho ndi kumwe n'umutumire nubaha n'umuririmbyi nubaha cyane umusupa azwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kwisi yose arazwi. Reka ndamwakire mu bwami bwa Kirakaze TV 257 kugira ngo atuganire byinshi kuvyerekeye umuziki ndundi anatwigisha na byinshi kuvyerekeye ino industry. Umeze neza mkombo? Ni bien sana, ni sana. Nanjye ndameze neza ndashima Imana cyane. So ko tababonye mwitiramiye nganye ne kwegera urukundo ese muri ko medita cyane. Nano heza muri meditation kandi kindi nacyo urabona ko tuba turi hejuru y'amazi. Ariko dushase tukayagwamwo dushase tugasigara hejuru cyo wumva yuko tuba dufise shwa nyinshi. Ndabona ngaha nyene ari ahantu heza nyene aho kuryohererwa kugira ngo musubize ubwenge kugihe. Ndabona ari ahantu heza. So kwanza abanza mwidondora abakunzi ba Kirakaze TV 257 ko yabavuga ati ninde turi kumwe bamumenye. Ni hasta la victoria siempre ni mkombozi Nzeyimana Toma ni Sankara mfite amazina menshi nao mukobwa yita mugabo wanje yose duni sawa kundi umukunzi wa bose to umwana wa nyene Nyanza-Lac muhira stadi nashitse ejo cyo wumva yuko ndahakumbuye cyane. Ni mkombozi haheze n'imyaka itari mikeyi ataboneka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ese mkombozi kuba kure gato y'igihugu cyacu cy'u Burundi niki kintu byaguteye kubera twarabona ku social media yawe keshi kumuvuga ati ndakumbuye buye ry'urukundo ndakumbuye ya rompwe Nyanza-Lac ndakumbuye mukeke ndakumbuye nibindi. Ese niki kintu kindi wagumukumbura gisumba bijya wagumuvuga ku marezo social ya? Nakumbura n'abantu ugakumbura n'abantu abavuga inkuru ariko ugakumbura n'ibitavuga imikeke n'amarobe abari byinshi kuva mu gihugu kwawe n'ibintu byababaje benshi cyangwa byatangaje benshi mu gihe indirimbo ariko raririmba zakora ku mitima abantu benshi zari indirimbo ziriko ziranigisha ugwaruka rw'u Burundi kandi zigisha n'abandi bantu benshi. Mkombozi umaze kuhashika umaze kugaruka ni gwa rukundo wahasiga ni go hasanze? Nasanze ahubwo gwiyongeye n'akabonisi kubera kwanda nishitse n'ukuntu n'abantu baje ari benshi banyakiriye kandi muri bo ni bake narinzi sidi benshi nabo narinzi sigura yuko harakiyongeye urukundo rwabandanije rubira imitima y'abantu. Bivugwe ko naho wari ukiri hanze abandi bantu bashasha bagumye biyongera bagukunda. Iyo gerekana yuko naho nopfa bizosigara ndi mu mitima y'abantu kubera naririmvye umuziki imyaka 6 kandi ngiye mu mahanga mari imyaka 6 uca wumva yuko imyaka namaze ndirimba niyo myaka namaze ntarimba mu Burundi bisigura yuko narafuse imyaka nakoze ni imyaka ntakoze birangana ariko urabona ko mu mitima abantu ndacyarimwe kubera gushika ubu bavuga yuko ari mu marimvye y'abarundi bakiriwe neza n'abantu benshi kuva Burundi bubaho. So ni kintu gishimishije cyane ndashima Imana kuri icyo ni mkombozi n'imyaka yiwe y'amavuko
myinshi yayibaye hanze y'igihugu cy'u Burundi ariko ni mukombozi twumva avuga ikirundi kimwe no vuga ati ni ikirundi cyo kuri ntare rushatsi ikirundi bavuga ngo ni ikirundi utagoza kumva mu bandi bantu benshi kandi basanzwe bangaha mu Burundi ese mukombozi ko tuzi kera imyaka myinshi baye hanze iki kirundi uvuga washigiye he bro je nibaza yuko ngira ngo nicyo nonse ku bavyeyi kubera je nabaye navuye ndi naho mvukaho nyene kirundi si cyinshi Nyanzarake igiswahili nicyo cyinshi kandi mpunze nacenja muri Tanzania mu giswahili cyinshi je nibaza yuko ari by'Imana tu Imana imaze kwandika yuko uzoririmba kandi uzorimba mu kirundi stadi nawe bigenda gute nawe uvuka mu bazungu ya ikirundi kiragukurikira tu nimba ari kiwawe je nibaza yuko kirundi ari kiwanje vraiment Imana yarakimpaye kweli ya mukombozi turashaka akantu gatoyi wigisha abantu bafata bakava ngaha mu gihugu bafise n'imyaka 5 canke irenga bashobora kuvuga ati memoire yabo irashaka gufata ikirundi kirenze ariko bamaze imyaka 3 hanze akagarutse ikirundi akaba yacibagiye ndashaka ubigishe gato canke ubakebure gatoyi kwigihu iwabo ari wabona aho bamugisaka kavuze bifese ya icyo nacyo kiragoye gato guhanura umuntu direct kubera na Islam umunsi mungiye kugira shopping nza mbona abana benshi badandaza imifuko badandaza ibiyoba iki barahamagarana ari benshi abana bashika nka 40 bavuga uti aba bana bo barabarundi ujya ni mukombozi ndenda bashikiriye ndabwiye bite avuga uti ya sisi ni wa Kigoma nini bana tumuona msanii ariko naramenya yuko arabarundi ariko muri icyo gihe nabo novuga yuko bankikirundi cyangwa bank'uburundi hari igihe n'uburundi nayo nyene bituma par exemple agiye yari yahunze kandi uyu umuntu ahunze nagenda na passport rese passe ari gihe iko abariko arahungisha umutima sasa shitse yari kugira ngo udafise passport udafise kugira ngo ubeho urihira muri leta biragoye bisaba uburyo icyo bisaba ko yigira uwaho kugira ngo ashobe kubaho muri icyo gihe acha yifuza kuvuga cyane igiswahili kugira ngo ururimi rwiwe ruve muri ya son y'ikirundi ko ururimi nago nyine urakurikirana bivanye naho uvuye sasa hari abandi bivana n'iyo mpamvu akavuga kugira ngo ushobore kubaho ku gihugu cyane cyane amahoro reka je ngerageze kuyarondera ngaha muri uwo muntu nawe nyine ndamutahura ciwe abakunda Burundi ariko nawe nyine ciwe ariko ari n'uwundi nawe abadafise impamvu nimwe abashaka gusa kwishima ari ubikora kubera kwishima n'undi nabikora kugira ngo arabe ko yocengeteranye ubuzima bukagenda je nibaza yuko uyishima na wishimira ku gihugu cy'ubundi umuntu wese yamayishimira kutwiwe ya stadiri uyishima ni wakwiye guhindura kubera ifa ko wishimira kutwawe uyu nawe ariko ahangayika ariko ntakidahwe stadi Amerika Kiswahili kirundi atakidahwa ya ni sawa tu ya mukombozi mu 2016 uri mu gihugu cy'u Rwanda twumvise usohora indirimbo yawe wiswe umwana w'u Rwanda kubera iki kuririmba umwana w'u Rwanda ya umwana w'u Rwanda ijya ndirimbo mu bisanzwe hari umwana arakana kagakobwa karakabanye kakanyarwanda kazi ako kana kagafite imyaka 3 karankunda cyane kaguma karira mu ijoro ngaze kuryama na mukombozi so ndimvira akana ko kankunda nzokora indirimbo basi ndagashire muri clip ndimvi indimbo nokora vuga uti nawe nogashira muri clip ari gihe akana ko cyako none karaka kibuno na gastare kandi nanjye nshaka kubaka cyavuga uti none kanzokora indirimbo ahubwo yitwa Raduse wo kitwa Karaduse ndagahanure ndabwire mwana ukunda abavyeyi kugira iki ndiko ndayandika ndiko ndagahanura mbona umengo haza impanuro zikwiye ku bana bose bo mu Rwanda cyavuga uti ko nayise Raduse kabase fumenge ndayite mwana w'u Rwanda stadi mwana w'u Rwanda yaje kujya badaye ariko intumbero yari ku ndirimbo ndayite Raduse ya mukombozi indirimbo zawe ni indirimbo kwanza zikora ku mitima abantu benshi muri no misi twaragiye tubona indirimbo usora indirimbo yitwa kwanza kuvuga muri no misi hari mu kwezi kwa gatatu usora indirimbo yitwa umugabo uri ko rayumviza n'indirimbo hanura abantu baba papa abantu babagabo kwibuka ryagufa ryabo kugirane ya brother subira ubaririmbire gatoyi ubisa ry'amajambo gatoyi muri bagira kapera gatoyi umukobwa yakunze arakunda cyane agaheba ibyo akunda byose akakwihebera agaheba na buruse yo kujya kwiga hanze urukundo kuri we ni byose aranarugwanira
abashakisha umunezero nk'uwa nyina wiwe namenya yuko abagabo bose si nka se wiwe yasize amazu mezi wabo numuraze hanze ari wawe kubera urukundo nubimuhore no we mugabo uturubika umugore wikosore we mugabo shima Imana yagunkaye yagunkezagiye yagunkaye hasta la victoria siempre ya mkombozi iyo ndirimbo ni indirimbo yantangaje cyane kubera indirimbo wayizanye mu bintu tumenye nga mu Burundi indirimbo waririmbye mu ndimi zibiri mu kirundi tuyizana lyrics y'icyongereza brother ijya idea yavuye none inspiration tu urabona ari indirimbo ubona yuko atari y'ahantu hamwe ari indirimbo ubona yuko ari isi nzima sasa ukacugerageza abisi bose bayitahure kuba waciye wandika mu cyongereza amajambo uri kuyavuga mu kirundi ugaciye yandika mu cyongereza naho uribaza ko abari mu bwongereza cyangwa mu cyongereza nabo bazofata ko ajya amajambo uri kuravuga ari bari kurandika bavyiteho kubiraba cyane kenshi ndirimba icyo shimira Imana nuko Imana yarankwirije jewe kwera Imana yarakwije byose nanifuza ngira nk'umwana w'umuntu yarabimpaye muri icyo gihe ugacisanga mba nifuza yuko indirimbo yanjye ndirimbye nawe utazi ururimi urasanta c'est-à-dire icyo kintu Imana yarampaye iyo emotion c'est-à-dire ndashobora kuba ndiko ndarimba mu kirundi umuntu akafilinga ariko muri icyo gihe kugira ngo abe ari style nica feeling nkangerageza ndamucishizeko gato mu rurimi ashobora kumva cyangwa akabaza n'umugenzi kubera icyongereza nawe utakizi niwo buri umugenzi akizi ariko ikirundi ari ahantu ugenda ugasanga nta n'umugenzi nta n'umubanyi sa muri icyo gihe nicyo nashatse gukora mkombozi mu rugendo rwawe wafashe rw'imyaka itari mikeyi mu kururangiza waturungiye indirimbo yitwa uyu mwaka ese indirimbo uyu mwaka yipanziye kingana gute brad uyu mwaka yagiye indirimbo kwandika biroroshye cyane vuga gusa nyene yaguma amatariki ariko nanditse kera indirimbo nandayifise kuva 2018 men nandika ariko tunyene nageze no kujya muri studio ndayikora muri Uganda ndagenda no kwa Istukizi narayikoze na uyu mwaka ariko ntiyahera igihe bamwivye Stokizi n'indirimbo za Diamond niki ni uyu mwaka yari irimwo nca mbona umuproducteur araha akorera Sauti Sol wo muri Kenya nawe nyene niwe tache tuyikorana kuko nabona yuko Stokizi byiwe bisa n'iryo kurondera cyane cyabuteka dukwane nawe niwe twayikoranye c'est-à-dire indirimbo kuva 2018 ndayikora idahera uko ariko nyene kuyandika nayo namaze kuyandika ko je nandika rimwe tu ku kintu nandika icyo niyumvamwo muri icyo gihe kibari icyo cyo muri uwo mwanya baraye nimvisemo ibindi cya nkora yindi simba nkikora ya yindi ni indirimbo uyu mwaka amasanamu yasohokanye wayise performance tubona ko umenga byari bigoye kuyaronka mu kindi gihugu atari cy'u Burundi kuko indirimbo wavugije ingoma z'u Burundi wambaye idrapo y'u Burundi byakoroheye gute brother ugira ngo ronke idrapo y'u Burundi n'ingoma z'u Burundi uri hanze mu bisanzwe ijya clip ihari siyo original yayo officiel izosohoka muri ndwi ya just performance kubera maze kwikorera Dar es Salaam nacinga nkora na clip Dar es Salaam kandi clip yayo ni clip nziza cyane ko ndayizeye kubera ni clip twagerageje ko investisa hari n'amafarasi ba Diamond bakoresha muri Shusha twagiye tuyarondera zijya farasi nyene kugira ngo dukore ibyo nk'umwana aserukiye igihugu atari umwana aserukiye umuryango cyavuga iti no hanyuma maze kubona yuko hari mu image hari akeneye mu image y'ingoma sandimvira mu image y'ingoma nso yakura hehe naciye mfata urugendo Dar es Salaam ngenda Kampala ko Dar es Salaam biragoye makugiye mu nkambi ariko nuze muri Uganda naho tujya mu nkambi centre Kampala hariho imigwi y'abarundi kivuga iti kagengende kurondera umugura ko twa tuzinanye yako hari amashirahamwe y'abarundi twarahura so ndatuzinanye bivuga iti kangende nafashe urugendo gushika Kampala turavugana nabo baranimera baramvugiriza
yakuba nari nkeneye ama image make tu. Sasa kiboneka yuko indirimbo hari Daslam video iri kirateba cyavuga ati no reka tu ya twa tu image nari nkeneye duke twingoma reka mfate na bya bintu twari guta ko zijye musanze zijya image zindi zari zo guta zo gutatu behind the scene vuga ati no ko indirimbo itebye reka basi fumisoka ko nashaka isoka itariki imwe mu kwindwi ya itariki ya independence ko niyo mwaka w'abarundi musanze umwaka w'abarundi tangura itariki imwe niyo anniversaire yacyo ijya bonane si yacyo ni abandi ni abandi si niyo batwemeje none isi yose tonto isi yose twizera ijya tariki iyo yose nunuza ko n'amezi dufise y'isi ya si 12 mu bisanzwe iyo byose nibyo bisanzwe isi ifise ibinyoma bisa n'ukuri byinshi niyo mpamvu ncyanza nganka medita kugira ngo simvugane n'abantu cyane kubera abantu benshi bazi ibyo bababwiye kandi nimba ari kinyoma n'icyazi samuri ariko ngaha amazi yari uko Imana yayapanze ko yazo zarakubita nuko yimereye nahindura sasa ni byiza kuvugana nibi muri icyo gihe ncavuga ati no video ko namaze kuronka akantu k'ingoma cyo gutinyene katuyisore byose indirimbo igende ijya ndirimbo ni indirimbo iri mu mudiho wakiwacu ndawite akiwacu uko uvugijwe ijya ndirimbo aba producer bahari byaraboye kuvuza umudiho nk'ujya ko tuzi uvuzwa mu gihugu cy'u Burundi gusa naramwumvishije no producer nawe nyene akoya South Soul n'umuzungu ariko avanze nyina wiwe mengo usewe ni umurundi nyina wiwe n'umuzungu muri icyo gihe n'umurundi nyine atabaye cyane mu Burundi so yarabisanta kandi kindi nacyo nagerageje no kumwereka muri YouTube nkamwumvisha ingoma z'u Burundi kugira ngo ashobore kumenya icyo nifuza yaroroshe tu mkombozi ni abantu benshi bari bakwiteze cyane ko ngaha inyanzirake ugira ko na concert ese brother bakwitege ryari kuri stage kuri stage banyitege mu gihe urabona ubu amategeko nuko bitemerewe concert ubu bivanye n'ibintu bya corona kandi urabona iyo umuntu akubwiye iyo leta ivuze yuko bana kubera corona hari ingwara si byiza ko mujya hamwe nkakujya ko umubyeyi abuze umwana kujya imbombo kubera abazi yuko izo mbwira ibibazo y'amenyo niki sadire abari nko kingira twebwe nyene muri icyo gihe ni ikintu ntegezo kumva kare kubera nanje nyene kirankingira so muri icyo gihe nakivuga iti kandindire ko nari gutangura itariki 14 ngaha Nyanza mu bisanzwe ariko iboneka yuko bidashoboka reka turindire ndacyarindiriye niyo mpamvu nakanya ko kubaha ama video tu indirimbo nakoze hiyo ejo hahise hari umunsi mukuru w'amakomine abantu benshi bari bakwiteze kuri karaoke guza kubera kuri messe ese brother ijya nkuru yavuye he ko yabamenye abantu benshi natwe twawutegerejeho tukakubura brother kuririmba tonto jewe musanze nari nje mu ikomine yanje kubera mvukino sibyo ariko cyaduhurirana hariho n'iminsi mikuru ya komine kwanza President wa komite abatware baha b'Inyanza mustanteri twatangiye kuvugana ngira ngo mpanze gusa kuza mu Burundi bamaze kuvyumva twaravuganye ngiti banefukuza dufise umunsi mukuru w'amakomine uti sawa nzohashika ariko plan yo kuririmba kweri nari mfise kubera nari nzi kwitegeko itetwemera kuririmba asa niyo mpamvu bitigeze bigenda nkuko kuko yaba nzi ko nza kuririmba nashashika kare kugira ngo ngene ama repetition kameme brother mukiri ngahe Nyanzarake muri iyo myaka iheze hari abaririmbyi mwari bisa no bari murunganwe rumwe naho Imana yacanye urabatanga kumenyekana mu gihugu ariko ubu naho ugarutse usanga ngira ngo sinzi ko hari n'umwe yoba yaramaze kumenyekana cyangwa igizene nirihe ntambamye brother ubona ryabafatiriye kugira ngo ntibashe kumenyekana nabo je nibaza yuko ni bibiri ubuzima nabwo nyine bituma ugasanga umuntu arabura umuntu yamusupportinga uko ikindi nacyo ari n'ubunebwe nabwo kubera umuziki nawo nyene uri jalousie umuziki urafise ishari cyane umuziki nawo ukunda n'umugore umukunze cyane kurusha umuziki wo guheba umuziki nicyo sigikunze cyane kurusha wo uraguheba ugasiga uririmba neza ariko wowe warakwanse abantu bakabona umengo nturirimba kandi uririmba neza c'est-à-dire umuziki urafise jalousie
ari gihe usanga n'ubuzima umuntu aba afise ugasanga yitaho ibindi cyane bimuha gafu umuziki nawo akaza gukoresha nyine sometimes kubera hari gihe arafise icyizere icyo gihe arabura uwo mufasha icyizere kikagabanuka igihe amakuhaje yaragabanuka arabandi bahura n'izo ntambamyi ari n'abandi nabo batinya kugerageza kavuga uti none je wini Nyanza kweri maka Bujumbura yose imenye hamuna kumbi Bujumbura yiteze uri Bujumbura ni uri Nyanza bose nicyo kimwe ukuntu wewe ukunda umukeke niko ni Bujumbura bawukunda igikuru gusa nuko kubashikiriza uwo mukeke sose gerageza ntutinye kugerageza ya ikindi nacyo tu usanga ibibazo umwana w'umuntu ahura nawe usanga bitandukanye n'ibibazo byotuma ariko naho nyene n'ubunebwe bwotuma sinzi ko abenshi turavugana menye aho byankiye ariko n'igihe naho nyene kuko ubona igihe kitaragera ubona ko ibintu byinshi inda ntihingira ntutera inda ariko igihe kigeze ukubita n'ikofi gato gusa indi kingiye ukumva ngo jewe none ko nahakiye buteye ni yawe oyaye si yanje kumbe n'igihe kigeze nuko ntibisaba ingufu nyinshi hari umuririmbyi yitwa Zombie Boy ni umuririmbyi aguma atubwira ko mushaka ko mufitana igikorwa mwaba mwarakoze mbere yaguma atubwira ko igihe cyose wagarutse muzokorana clip yayo ese brother duhukuri ese nivyo canke ni ya base y'abaririmbyi nga mu Burundi baguma bavuga Zombie turuka kuvugana kera ariko indimbo twakoranye yitwa Inatosha twakoranye kera ariko ubona ko tumaze imyaka tutavugana c'est-à-dire ibintu twigeze tuvugana ibya clip niki ariko icyo nzi gusa nuko gukora clip ni mu ntumbero y'umwana w'umuntu abafise kono iyo usohoye video iyo usohoye indirimbo abantu benshi barabaye batoma bemeye icyo biboneye c'est-à-dire ubaye audio batakubonye ari gihe bayifatanye n'ibisanzwe video tuzoikora nibaza yuko kubera ndi kumwe na management iraho tuzovugana turako tuzobishika ko to Mkombozi indirimbo yawe ninda yawe indirimbo je yantangaje ku kirundi kirimo kuki nibindi nyene wumvamwo indirimbo ninda yawe ijya idea yavuye brother idea yavuye mu ntuze nari mu Rwanda hari umwigeme yari umugenzi nyene y'abasista nyene mu mutavukana akaba umugenzi tu nyene ariko igihe kimwe yifuza ko aza muhira nguti nshaka nzi wawe niki ariko nguti umukobwa Jesse ndamfata nka sister kandi ukuntu umuntu akubwira nshaka nzi wawe nini urabona yuko umengo ari ikindi kintu cyo yakinyegeje inyuma kandi urakibona umwana w'umuntu uri kurabibona sasa vuguti nka mwikaze muhira usanga habaye ibindi bintu ko n'impuzu yambara ni abantu bambara amaminini iki vuguti bana nguma ndamuha amatari vuguti bana mwanya naronse umunsi umwe avuguti je umunsi ifokonza nze kasa tubona ndagukumbuye vuguti basi dorira ndiyo yanzi wa vuguti po ndakoza kukubwira ko nari mu bintu ari umupeteri yafunzwe umurundi nariko ndakurikirana kesi yiwe umukobwa aguma amamagara aramubwira ndahantu ndaza kuza sindashika muhira bare naje gushika muhira ndamubwiye ubu nashitse muko ugacavuga uti bane yani nari nshaka mfate taxi gusa aho nyene imvura ikiyigwa sinkije kandi nca niyumvira none umukobwa yaza imvura ikakimusanga ngaha n'impuzu yambara n'amaminini kandi sumusista kandi nawe nyene ndabona n'intumbero yiwe aricyo ashaka dusangire uguti bana aha naca njya bigenda gute ko umwana w'umuntu mba ntiteguriye gusangira ivyo kenshi iyo witeguriye kujya uvuga uteka ntegure n'akayiko canke amazi y'ukaraba none ko ntari bwategura akayiko canke amazi y'ukaraba none yaza ngaha ntateguye udukingirizo ni imvura iriko iragwa byaca bigenda gute umwana w'umuntu yari guhava ncumuza none ncumuje indakingira naca nangwa kuvuga gute hacihaza ibyumviro kujye nako niyumvira itiro yicarira ntwara ncama nyene nk'uri ko ararota ikintu mbona umuhungu nyene ariko ararira niwe waje wenyene kuki waje kundamutsa wenyene kandi hakanye ukuntu umwana w'umuhungu iyo ari mu bibazo byiwe ateye inda yama yitwara yukumengo bamfashe ku nguvu nkuti wewe none waje wenyene kundamutsa kubera iki cyangwa ngo kwiyumvira
nyencha indirimbo kiraza uko tu ariko nigigeze biba oya nabona umengo ni image yashatse kuba ariko je nca ndongera ko ibindi kugira ngo indirimbo ikwire tu ya mkombozi igihe muri 2013 cyangwa 2014 gutyo mu Burundi umuziki wari ugoye gukora cyane kuko ibintu by'ama social media ntivyari bigwiriye cyane ese ni muri kino gihe naho nanaka ikarusho ubona gutuma umuziki w'u Burundi usubira gufata yashusho ya 2010 umuziki w'u Burundi wasubira gufata ishusho ingana n'abasani ya Tanzania cyangwa u Rwanda ya iki ni gihe cyacu ni igihe cyacu kandi abana b'u Burundi tugiye no kurenga abo bose bavuze tugiye gukora cyane kandi n'amakolabo y'abanyamerika tugiye kandi azogera igihe n'abanyamerika dusaba twe kolabo abona ko muri East Africa benshi barasaba kolabo ariko tugiye no kusabwa kolabo n'abantu tarititeze so tanazigiye kumenyekana n'igihe umuziki urazunguruka kujya ubona abakongomani n'ubu baracyaririmba kandi barimba neza ariko umuziki waravuye uri muri Nigeria umuziki urazunguruka sasa mu Burundi ugiye kuza vuga nyene ikizishobora kudukwamisha cyane n'uburyo investissement n'inke kandi ibintu gushaza no gushinyiriza tuza gushiramo inoti kugira ngo kore video nziza igishike ko sho kuba ufise ibintu byiza ariko kubera bikiriritse ugasanga babifashe nka bibi muri ico gihe nka kujya kwihereni ngenza ha urisanze ku gutwi k'ingurube uco bibaza ko ari fake nayo bari original sa muri ico gihe iyo incho kintu twagwanira ariko bizogenda neza ya mkombozi indiri mu kuza kwanyu mwaratubwiye ko mbwa muduhe album indirimbo ariko iyo album n'ubu ntawe turabona ntabwo turayibona ese iyo album izosohoka ryari ya izosohoka nshaka kwanza ndabakonganya ndabaye kwanza amahiti kwanza mwinyote gwe sinshaka ko muza kubira inkumbu kubera ngo mukomeze twari tumukumbuye kubera indirimbo ziwe turazebe nshaka mu vyumve kwanza ibyo nabazaniye then muzoze muzi icyo mukurikiye c'est-à-dire ubu ngiye ndabaye back then album maze kubona neza ko nabakonganyije nje ndabaye ikintu cy'umwuka mkombozi ndijyari naho twitega collab muri kumwe n'umuririmbyi w'umurundi amenyerewe cyane canke cyane n'umuzogaruka kuri ya strategy mwahora ko kera yo kuririmbisha umuntu tutazi muri industry jewe ni inspiration tu je ni inspiration tu mbonye umuntu atazwi igikuru gusa nuko mba mbona yuko ufise ijwi nifuza mu ndirimbo yanjye kinyene biba bikwiye hanyuma collab yoyo eba mu Burundi ziriho nyene benshi bamaze kunsaba cyane kandi ari n'abastari bamaze kumbwiye dukorane ariko ubu kwanza reka nkora ivyanje kwanza tonto reka kwanza abantu bamenye kwanza mkombozi kwanza yiziki hariya hanyuma tuye tugenda mu bindi ariko hariho na collab zo hanze hariho n'izindi zo hanze tuzoba hatu kubera album yanjye cyane hanze niyo nifuza cyane ya kuba mu Burundi burujya abastara domicile ni benshi abastari b'umuhira ni benshi fo Burundi bukeneye guserukirwa tonto ya ukeneye ko abantu batubona mu indi shusho ya mukigenda twa tukuze kuri Hastar Victoria Simple ariko wagarutse kuri Lucifer kubera iki Lucifer no majambo abiri ikilatini Luxi isigura umucyo lumiere fa isigura umuhetsi wahetse umucyo n'ikizere ya kandi umucyo urukundo n'umucyo jewe tonto jemba nizera yuko abana bose tuvuga turi aba Lucifer abana bose tuvuga turi ikizere ku isi ariko tumaze guhemuka satani bifo benshi kwera amadini bayakiriye uko n'abazungu benshi amajambo yose bayakiriye nkuko yaje benshi iyo mvise Lucifer abantu umengo ni satani kandi bakibagira ariko Lucifer atari kirundi nimwe ryo gufata gusa mu mutwe nkuko babikuhaye ariko Lucifer ni nyenyeri nuhetse umucyo muri icyo gihe satani imbere yuko ahemukira Imana yari Lucifer sibyo kubera yarafise umucyo ari mu bamarayika yarafise urukundo atera inkuru abantu bararyoherwa ariko badaye amaze kwibaza yuko ujya mu mucyo ari wiwe akibagire ko ari Imana yamutije acaravyimba amaze kuvyimba Imana kimukura ku mucyo asigana umwijima sasa wewe ubandanyije umwita yuko ahetse umucyo mbona umwengo uracumuye kubera nta mucyo akigira ahetse satani bisigura umupingaye sasa umupingaye imkwera Imana ari umucyo upinga umucyo bari umwijima satani n'umwijima muri ico gihe niyo mpamvu jewe na muntu numwe yombona mu ijoro ngo agende kwinyegeza kubera agenda umucyo tonto ariko hari abantu babona mu ijoro kacha winyegeza no ku murango kinyegeza c'est-à-dire abari umwijima tu ya ya mkombozi mu kurangiza utugire kapera gatoyi ku ndirimbo yawe ninda yawe okay
yeah. Ninda yawe ndabizi sheri wanje, ninda yawe none tubikore gute, ninda yawe ko ari we wabitumye, kuki waje kundamutsa wenyene kandi hakanye, ninda yawe ndabizi baju wanje, kuki waje kundamutsa wambaye mini yonyene. Okay, ntacyo nanje unyumvirize, inda ni yanje ndeme ni yanje, siniteguye uraza ubuzima bwanje, kuburara kuri jewe ni match ya buri munsi, mfise ibibazo nk'uwafaka yari wakivyara Nyandwi, nta promo nta show Kigali, simbona inoti mbuzi ibiryo ndaruko njye umunyu n'ubugari, nye ninzo shaka ubukode nyihaniza buri munsi, mama toma ku boutique mfise yo amadeni menshi, ubuzima burandenze nk'ipantaro ya kigingi, jewe nyene birangoye arakano nongeye ubundi, na muhungu hafi yanyu yafuye muri no minsi, uvuge ko ari nda yiwe nyene yari mu nda y'isi, nta mugabo mu mudugudu yafuye muri no minsi, uvuge ko ari nda yiwe nyene yari mu nda y'isi sheri. Ya hasta la victoria siempre. Ya brother, tukushimire cyane. Merci sana Miracle TV, turi kumwe. Hasta la victoria siempre. Ya murakoze cyane. Ayeyo. Yeah, yari one boy Valaskira from Gentle Paradise, Pasi Classic aka Ifumba inyuma ya kamera. Right.